Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV. Ndabipfuriza kugira amahoro, urukundo hamwe n'amafaranga kugira vyose bibandanye bigenda neza. Mudutunge kuri kano kanya twacerewe ivyuma ntibisezerana kugira tubashikirize ikiganiro BTV Sport. Ni kiganiro kiba yagira ibijanye n'inkino, amakuru agenda avugwa hirya no hino. Muri kumwe na Desire Sindihebura nije ndabashikiriza kino kiganiro uyu munsi. Ndabamenyesha ko tuca mu Burundi tuca twigira i Buraya kuko muri Afrika nta byinshi biriko birahavugwa, ariko turaca gatoyi mu migwi itandukanye. Kuri uno munsi haratangura Primus League, bihera hariya kuri stade Urunani ni Ikiganda, neza na neza abahazi ubu ni muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura yagutse. Turababwira uko inkino zitegekanijwe. N'inkino za Primus League zigiye gutangura, ariko harimwo inkino bantu b'Imana zikomeye cyane kubera ko harimwo derby yo ngaha mu ntara ya Bujumbura ihuza abo bita abanyamuji, nukuvuga Interstar, aho bazotana mu mitwe n'umugwi wa Vitalo Football Club. Ibivugwa mu migwi igiye itandukanye n'umugwi wa Aigle Noir the Fighters uzoserukira Uburundi mu nkino za CAF Champions League. Ni ihiganwa rihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo, nabo bamenyesha ko hariya muri Aigle Noir bavuga ati inkino zizobera Kigali nta kibazo tuzozitaba kuko Aigle Noir ntaciyo ipfa. Nabo turabibabwira. I Buraya amakuru ni menshi, nigura nigurishwa ririko riravugwa. Umukinyi w'umunya Argentine yitwa Julian Alvarez ntiyahamagawe mu rutonde rw'abakinyi baza gutana mu mitwe n'umugwi wa Olympique de Marseille hariya mu gihugu cy'u Faransa. Impamvu ni yihe turaza kubigarukako. Umugwi wa Arsenal wavuze uti ewa nivyo mugira byose, umusore yitwa Gabriel Martinelli umunye Brazil yashakwa n'umugwi wa Galatasaray hariya muri Turikiya, ati ariko ntimushobora gukorako. Amakuru ni menshi ariko aravugwa, kandi natwe dufise n'umwanya muto tugira ko nk'umujyi w'igisahira duhere muri Primus League. Primus League uno munsi niho haza gutangura ihiganwa rya Primus League umwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027. Inkino zo ni nyinshi ziza gutangura kuri uno munsi kuri stade Urunani hariya muri komine ya Cibitoke ni mu ntara ya Bujumbura, niho iryo higanwa riza gutangura. Urunani ruza gutana mu mitwe kuri stade Urunani Muzinga FC n'umugwi wegukira igisirikare cy'u Burundi, baza gutana mu mitwe n'umugwi wa Never Give Up uva hariya mu ntara ya Gitega. Never Give Up Academy niwo mugwi baza gutana mu mitwe kuri stade Urunani. Nari nabibabwiye, ariko ubwo rukino nta na byinshi twobivuga ko kubera ko ni Muzinga iduze, ni Never Give Up nayo iduze. Nwovuga yuko n'urukino ruza kuba bworoshe tutovuga ko byinshi kubera ko nta namakuru menshi dufise kuri iyo migwi kubera ko aho bitegurira n'intuze nuko bakora n'ibintu sinzi. Umumenyesha makuru mugenzi wacu Musamomo niwe ubushize yavuze ati imigwi yo ngahi wacu twarabonye mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB bavuga bati harakenewe abavugizi b'imigwi, ariko uravye imigwi ifise abavugizi ni mike, ariko kandi nabo bavugizi nyene gutanga amakuru birabagora kugira abamenyesha amakuru b'inkino bagenzi babo nka twebwe kugira dushobore kumenya amakuru yaho hantu. Ariko hari imigwi imwe ifise novuga abavugizi bakomeye bashobora gutanga amakuru. Inkino zozo ni nyinshi. Umugwi wa Panthère Noire n'umugwi ukukira Fondation Pax, twarabonye ku munsi wejo bandika ku rubuga bavuga bati Panthère Noire iragiye kuri stade Urunani nayo kurondera amanota yayo atatu ya mbere. Nabo bazokinira muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho bagiye kurondera ngo amanota atatu yabo ya mbere muri Primus League. Ntibizoborohera kubera ko
bazotana mu mitwe n'umugwi wa Rukinzo. Umugwi wa Rukinzo uheruka gukina Super Coupe nubwo bayitakaje bagatsindwa n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters. Ni Panthère Noire bagiye Panthère Noire yegukira Fondation Pax nkuko nabibabwiye. Turazi neza yuko barashizemwo uburyo bwinshi. Ni Panthère Noire mutoyi no mwita murumuna wa Aigle Noire bagiye gukina na Rukinzo, bazi yuko nayo ari umugwi usanzwe ukomeye, ariko uru rukino rushobora kuzoba ari urukino rukomeye kubera ko abamenyereza ba Panthère Noire ubwa mbere n'abamenyereza basanzwe bamenyereye rino higanwa, n'abamenyereza bazi. Umumenyereza yitwa Josre Bipfubusa numumenyereza umwe mu bantu bazi ico no kwita football y'u Burundi, umupira w'amaguru mu Burundi. Amaze kumenyereza imigwi itari mike, yaramenyereje Aigle Noire, uno munsi agiye kwisanga ari muri Panthère Noire, murumuna wa Aigle Noire. Amaze gukina inkino nyinshi na Rukinzo, nivyo Rukinzo ndiko ndavuga, Rukinzo irakomeye, mugabo bagiye gukina nabandi. Panthère Noire yaduze gute? Panthère Noire yaduze yiyubatse. Panthère Noire bagize pre-season iteye ubwoba. Ni Panthère Noire twabonye igarika Musongati muri Igo Day irayitsinda. Ni Panthère Noire ifise abakinyi bakiri bato novuga kandi bagize imyiteguro myiza. Ndabibutse yuko baragize pre-season baja kwitegurira mu gihugu ca Tanzania. Umugwi nibaza yuko utazokorohera ku munsi wejo kuri nako nuno munsi isaha 9:45. Nukuvuga uno munsi hariya kuri stade Runani haza kuba inkino zibiri. Ni isaha indwi Muzinga iza kubirikitana mu mitwe n'umugwi wa Never Give Up Academy. Ni isaha 9:45 Rukinzo iza gutana mu mitwe n'umugwi wa Panthère Noire. Bivuga iki? Abanyecibitoke uno munsi baza kuba bamerewe neza, baza kuba novuga abakunzi b'inkino hariya tubazi yuko bahari, baza kuba baryohewe n'izi nkino. Ni zibiri ziza kuhabera kuri stade Urunani mu ntara ya Cibitoke. Ku munsi wejo kwa gatandatu La Vision kuri iyo stade nyene Urunani bazotana mu mitwe n'umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega. Musongati nayo tuyiheruka iri kirakina Igo Day, mugabo twovuga yuko Musongati ntiyagize pre-season nziza, ndetse no kuri Igo Day no gutsindwa yaranatsinzwe. Ariko bagiye ni La Vision bagiye gutana mu mitwe ku munsi wejo kuri stade Runani. Ejo tunashimira ubusanzwe avugira uyu mugwi wa La Vision. Twarabonye ejo batwereka ni ibintu bitamenyerewe ngaha mu Burundi, bavuga bati La Vision hari mu Cyongereza bavyita kit home canke kit away, aho berekana ati twebwe nitwakira tuzokina twambaye imayo itukura, ariko nitwaja gukinira hanze tutakiriye tuzokina twambaye imayo yirabura, canke tuzokina twambaye imayo ya John isa n'ugwatsi n'umutoto benje. Ivyo twari tubimenyereye mu migwi y'Iburaya. Byumvikana yuko kantu yuko La Vision iri mu minwe ya Nyange Yusufu Ndayishimiye akina muri Nice mu Faransa na Bimenyimana Bonfils Caleb, bobo
bariko bagerageza kuzana ka kantu k'akanyaburaya bakazane muri Primus League. Kandi sina kenshi turazi imigwi usanga imisi yose yamikina mu mwambaro umwe, ariko bobo ku munsi w'ejo baratweretse bati reka twebwe tubereke imyambaro igera kuri 3 tuzohora dukinisha muhira, dukinisha izitukura, hanze dukinisha izirabura canke izisa n'umutoto benje. Nurukino mu bisanzwe ruzoba rukomeye, nurukino muri make mu nkino kuri uru rutonde muri ko murabona mu nkino zizoba zikomeye kuri uno munsi wa mbere wa Primus League. Uru rukino ruzoba rurimo ni la vision ifise abakinyi benshi baguzwe kandi bafise amasezerano meza, amasezerano aho usanga nta mukinyi twabonye aho bitandukanye n'iyindi migwi, aho usanga umukinyi asinyishwa umwaka umwe. Oya, muri la vision suko babigenje, bagerageje kurondera abana hama bagerageza novuga kubaha amasezerano akwiye imyaka 3 burya simiki. Twarabonye umunyegori, turabona abakinyi beza bagiye bakura mu migwi igiye itandukanye bakaha amasezerano meza. Ubona yuko la vision yoyo iduze muri kino cicaro igiye gukina kino cicaro ca mbere, ivuga iti twebwe dukeneye gutegura projet à long terme. Ni projet bateguye bavuga bati tuzogerageza uburyo bwose maka ibe novuga dutegure projet y'igihe kirekire. Uru rukino hagati ya Vision na novuga na Musongati yo mu ntara ya Gitega, umwe nawo mu migwi ikunzwe, ariko ntibaza yuko bizoborohera cyane ku munsi w'ejo hariya i Buganda kuri stade Urunani aho bazotana mu mitwe. Mu nkundire tumira mate gatoyi maze duce tugaruka tubashikiriza kino kiganiro c'inkino. Ni BTV Sport muri kumwe na Desire Sindihebura. Mukanya tuca tugaruka tubwira tubandanya na Primus League umunsi wa mbere twatanguye uno munsi. Tubandanije n'ikiganiro cyacu c'inkino. Nari ndababwiye yuko hajya n'amazi arakenewe buhoro buhoro kugira ibintu bigende neza. Turacari muri Primus League ku munsi wa mbere. Urukino ruzoba ku munsi w'ejo ruzobera hariya nyene kuri stade Urunani, ni la Vision na Musongati. N'urukino nabibabwiye ntiruzoba goroshe. Twimanukira hariya muri Burunga ku kibuga citiriwe Nkuru Nziza Peace Park Stadium. Umugwi wa Ihiganwa The Fighters watahukanye igikombe ca championnat mu mwaka uheze uzoba wakiriye umugwi wa Olympic Star ya hariya Ibuhumuza mu ntara ya Muyinga ya kera. Bazoba babakiriye. Aigle Noir yizo kwakirira imuhira
uyu mugwi wa Olympic Star. Ni Aigle Noir biteguye bihagije kwa rino higanwa. Ngira ngo ababonye final ya Nkurunziza Cup, ababonye iyi Aigle Noir igenda kwitegurira i Dubai, bitegurira Primus League, bitegurira kandi no guserukira Burundi mu nkino za CAF Champions League, hasi mpamya ntashidikanya ko uyu mugwi wa Aigle Noir uravye abakinyi baguze benshi bavuye hanze, abakinyi ngendegwako bongerejwe nabo amasezerano muri uwo mugwi wa Aigle Noir, ukaraba n'ingene Fondation Pax kubwanje hari umuntu yoba avuga ngo ibemerera ibitagenda kubera ibigenda barabifise, ibemerera amafaranga kuri prime de match, ingene babaho, ibiki utsinzi igitsindo, umumenyereza twarabonye nyeniteka Reverend kuri yo asanzwe arongoye Fondation Pax avuga ati ndipfuza yuko muri 2030 n'umumenyereza staff yongerezwa amasezerano nawe azobahembwa vyibuze imiliyoni 5 ku kwezi. Barayafise, Fondation Pax barayafise kandi bariko barayashira muri Aigle Noir na Panther. Nico gituma iyi migwi ibiri vukana sinzi umunsi bahuye ingene bazobigenza, ingene bazofanana navyo nzi, ariko iyi Aigle Noir itanguye ihiganwa izi neza yuko itegerezwa kugira iki, gusubirana igikombe, defending champions. Bazovuga ati twebwe iki gikombe twaragitwaye mu mwaka weze, kuko pa uno mwaka tutogitwara. Uravye abakinyi baguze bava za Mali, bava za Cote d'Ivoire, bava mana yanje bafise abakinyi, bafise umusatirizi baguze, nimba ntibeshe yitwa Kone, n'umukinyi ateye ubwoba azogora aba defenseur benshi. Ngira ngo abaravye finale kuri Igo Day bakina na Vision, n'umwataka n'umusatirizi kabisa ubona yuko bakuye muri Cote d'Ivoire, n'umukinyi ateye n'ubwoba. N'urukino rero zoba ku munsi w'Imana isaha 9 kuri Nkurunziza Peace Park Stadium hariya i Makamba. Kayanza United n'umugwi w'Ibutanyerera nawo twabonye warahuye ibibazo, waragize ibibazo muri mercato yagiragira kuko baraguze abakinyi bamwe, ukabona basinyishije umukinyi muga ukumva ngo yigiriye Dubai kwicira amafaranga yo kwikorera amabuye bamaze kumuriha. Ni Kayanza United bazoba bakiriye umugwi wa Flambeau du Centre w'Igitega, nawo Flambeau du Centre no twovuga yuko uri mido nyene muri no misi, uri numwe mu migwi yayinde nyene uvuga uti ntitinyitse gose, ni umugwi uri hagati na hagati, ariko kubona bazokwakirira hariya kuri stade Igatwaro n'urukino nago twovuga yuko ruzoba ruryoshe kuraba kubera ko ni migwi imenyeranye, ni migwi imaze imyaka itari mike iri muri Primus League mu cicaro ca mbere, nta ukoroka nta uduga, ariko ni migwi novuga yuko imenyeranye, nago ruzoba rurukino ruryoshe. Uravye abakinyi baguze twarabonye Flambeau du Centre yarerekanye umudefenseur baguze ku munsi wejo, ariko nawo nibaza kugeza ino sangira ndaza kukavuga ko inyuma yo kubamenyesha inkino ku munsi wa mbere uzogenda, kuko twarabonye FFB isaba ati muze mugira ibipimo by'abakinyi, mugikoresha ibipimo medical test, turabe ingena amagara y'abakinyi banyu ameze, kubandikishaho bimeze gute. Mugabo kugeza ku munsi wejo mukiriko muratangaza abakinyi
uko muri ko murabagura hari habuze iki none mercato igura n'igurisha ry'abakinyi ryatanguye ryari rihera ryari ku buryo meme na championnat hasigaye umunsi umwe kugira itangure ariko ukabutari bwagura umukinyi nico turaza kwigaruka ko Bumamuru nayo hirya yeje twabonye yerekana abakinyi bane iguze izoba yakiriye kuri stade urunani ku munsi w'Imana umugwi wa Message Ngozi ni Message Ngozi nayo no yita Message Ngozi mvuye kure kubera ko muri sezo iheze habuze gato gushika ku munsi wa nyuma yagomba ikoroke ariko nayo novuga ati ntaco twigeze tumenya ngo biyubatse muri ubu buryo yego twarabonye abakinyi bamwe yaguze mugabo none ni Message Ngozi yari kwiyubaka muri ubwo buryo mu gihe mu mwaka uheze yagomba ikoroke ni Message Ngozi twabonye irimwo ihungabana ryinshi kuva ku burongozi nivyo ubu kumbure barashobora kuba bari stable bafise indongozi nshasha ariko ni Message Ngozi uno mwaka twoyitega kwiki binagoye nayo numugwayi azobagiye kugwaza azogwaza uwundi ku munsi wa mbere kubera ko ni na Bumamuru nayo mu mwaka uheze bitayoroheye aho vyanageze yuko ku munsi wa nyuma wa championnat usanga bariko bakinisha abakinyi 12 ugasanga ufise abakinyi 11 bari mu kibuga kuri bando tushe ufise umukinyi umwe ugasanga umunyegori nta ufise kuburyo umukinyi yari mu kibuga hagati yambara amaga akaba ari waja mu igori ariko twizere yuko uburongozi bwa Bumamuru uno munsi bufise ico bwahinduye iyi saison tuyitege kwiki tuzobiha amaso kuko ni higanwa uno mwaka tugiye gukurikirana twebwe nka BTV Sport kubera ko turazi hari byinshi yora beaucoup de rebondissement nukuri ndabizi hazoba ibintu byinshi by'ibitangaza tutari twiteze tuje rero hariya kuri stade Urukundo Ngozi City bazokwakira Young Stars FC nayo numugwi wa hariya mu ntara ya Gitega yari Musongati Academy vyabaye ngombwa yuko nabo nabavukanyi rino higanwa ico rizonyohererako ico rigyohereyeko nuko ririmwo imigwi harimwo amahasa abiri harimwo kandi n'imigwi novuga iduze yubatse ipanze nuko yitondera iyi Young Stars FC yegukira uburongozi bwa Musongati hari Igitega nukuvuga nabo nabavukanye bazotana mu mitwe rero na Ngozi City nayo yubakitse iduze mu cicaro ca mbere ivuga iti ndagarutse nanje ndabereke yuko ibutanyerera rutitaha bazoba bari kuri stade Urukundo hariya muri commune Ngozi niho bazotanira mu mitwe nago n'urukino kubwanje nibaza yuko ruzoba ruryoshe kuko mudugiye rimwe mukaba muvuye mu cicaro ca kabiri mwese muba muzinanye nukuvuga biba ari ibintu bikomeye twize rero ngaha kuri stade Intwari hazoca uwambaye novuga yuko ku munsi wa mbere wa championnat si kenshi bikundaho haba ico twita derby ku bakunzi bacu hari ababizi ariko ku batabizi tubabwire yuko derby n'urukino ruhuza imigwi ibiri ubwa mbere y'abakeba ubwa kabiri basangiye igisagara ni umugwi wa Vitalo Football Club uzotana mu mitwe n'umugwi wa Interstar n'urukino rutazoba goroshe n'urukino twabonye hari byinshi nivyo ku ruhande rwa Interstar nta byinshi bariko baravuga ariko ku ruhande rw'umugwi wa Vitalo
umugabo azwi cyane yitwa Arsene Bucuti muri football ndetse no mu bindi, niwe muvugizi w'umugwi wa Vitaro. Ngira ngo abafise utumega bosimbira kuri internet bakaraba post kuri BTV twashize ko kuri BTV Burundi, aho uyu muvugizi yatangarije abamenyesha makuru ati bantu b'Imana ku munsi w'Imana hacu uwambaye hagati ya twebwe n'umugwi wa Interstar. Bagarukanye abakinyi baraguze bongera barakipinga, bagarukanye umusore yitwa Musore Prince, avuga ati Saido ntibazonkiza, ntimumuronderera ahandi, aracyari umukinyi wa Vitaro. Bagarukanye abakinyi bakuye muri Marine mu gihugu cy'u Rwanda babiri. Ni ku munsi w'ejo ibirori bitazoba byoroshe kuri stade Intwari, aho amenyesha ko twebwe nitwe tuzoba twakiriye ibirori bizoba, tuzobanza kubereka abakinyi bose imbere y'urukino. Ni ibirori bizotangura, ndiko ndagerageza kuraba, ni ibirori bizotangura hakiri kare, kubera ko mu nkundire turabe iyo nkuru. Warakoze cyane. Ni ibirori bitazoba byoroshe, nariko ndabibabwira ndagatoye. Bazanye umusore nari namubabwiye, umusore yitwa Musore Prince. Bazana umusore yitwa Vari Irambona hamwe na Arfan. Abo bose babakuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bazoba bafise kandi Saido ntibazonkiza, umwe mu bakinyi ari muri equipe type ya sezo iheze. Ngira ngo abagiye muri soirée de gala yateguwe na FFB ryari joro ryo gushimira abakinyi abegenjeje neza, umukinyi mwiza w'iki uwatsinze ibitsindo byinshi, umukinyi mwiza akina hanze. Saido ntibazonkiza ari mu rutonde rw'abakinyi 11 baranze sezo, babaye beza muri sezo iheze ku mwanya akinako. Bazanye kandi umusore yitwa Zokora, bazana kandi n'umusore yitwa Elvis. Aba bakinyi kuri Vitaro uno mwaka novuga yuko ni Vitaro imwe mu migwi ifise uwo no kwita umucommunicateur, uzi umuntu atanga amakuru muri uwo mugwi wa mbere, novuga Arsene Bucuti. Igitangaje nibyo nababwiye, igitangaje we yagiriye ko anamenyesha mbega kwinjira ejo kuri stade Intwari bisaba iki, bisaba angahe. Mwomenya ko urukino rwo ruzotangura isaha 9 z'umuhingamo. Rutanguye isaha 9 z'umuhingamo, ariko nababwiye bazotangura kwerekana abakinyi bazokoresha, nukuvuga hazotangura ibirori mu bisanzwe. Muti kwinjira bizoba bimeze gute? Kuri pourtour muri Barundi twese ku mpande ni 5,000, inoti y'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi, ni 10,000 kubazoba bari mu bwugamo bwo kumpera, ni 30,000 kubazoba bari mu bwugamo bwo hagati na hagati, ngira ngo abantu babona stade Intwari ingene imeze, ni 50,000 ku bantu bazoba bari muri VIP.
tunamushimira kubera ko nk'ubu kuri ayo yandi mastade abakunzi bacu ntidushobora kubabwira ngo muzokwinjira kuri angahe kubera ko ntabyo tuzi. Mugabo murumva ibiciro vyo kuri stade Intwari kubera Arsene Bucuti yabizanye yabitubwiye. N'abandi tubasaba n'iyindi migwi. Arsene Bucuti yarabaye umumesha makuru w'inkino arabizi, ariko n'iyindi migwi si ngombwa ngo mugire ko umuvugizi ategerezwa kuba umumesha makuru w'inkino. Oya, nashobora kwironderera uwundi muntu mugabo ashobora gutanga amakuru akayashikiriza tukabimenya, kuko nk'ubu nk'i Buganda inkino ziza kubera yuno munsi zizohabera ejo, ntidushobora kuvuga ngo muzokwinjira kuri aya kubera ko ntavyo tuzi tubibwigwe nande. Aroke kandi umugwi wakiriye ni umenya ngo reka mbwira abakunzi bacu n'abakunzi b'inkino muri rusange bifuza kuzoza kurabura urukino muzokwinjira kuri stade ku mafaranga angahe, nimba ari 2, nimba ari 3, nimba ari 10,000 mubitubwire muri make tumenye ngo tubwire abakunzi b'inkino muri rusange iti ibintu kuri stade bizoba bimeze uku, bizoba bitunganije uku. Kuko ari umuntu ashobora kuvuga ati nk'ubu nk'abanyamuji umukunzi wa Interstar uno munsi arayamenya ati ku munsi w'Imana nzokwinjira kuri stade Intwari, reka mbe ndarondera 5,000 nzokwinjira ko muri Barundi twese, kubera ko twarabimenye turabibabwiye. Kuko Bucuti ntashobora gushikira abantu bose canke abantu bose. Ego kumbura uno munsi harashobora kuba hariho groupe y'abafana ba Vitaro nawe arimwo akabibashikiriza, ariko umukunzi wa Interstar nawe atari muri iyo groupe acamenya ngo nzokwinjira kuri aya mafaranga kuri stade, ibirori bizotangura uku nuku bizomera uko. Nukuvuga isaha 9 ni kudamva n'urukino ruzoba rutanguye, ariko hazotangura ibirori. Aho rero ku mukunzi wa Vitaro n'umukunzi wa Interstar arabizi. Uru rukino rero novuga yuko surukino ruzoba goroshe. Ni Interstar nayo twabonye yarasumye, ni Interstar irimo Cedric Amis, ni Interstar yavuyemwo umukinyi mwiza akiri muto, ni Interstar nayo nyene derby ya mari derby ni migwi izinanye kandi bakebana ku rwego rwo hejuru. Nibaza yuko niyo derby ya mbere, nubwo hari izindi derby tugiye kubona novuga hagati ya kuko genda zita derby hari imigwi nababwiye amahasa 2 Panthère Noire na Aigle Noire na Panthère Noire, nababwiye Musongati na Young Stars. Ni nkino zizoba zikomeye kandi zizotwereka ishusho nziza ya Primus League. Ni Primus League Primus League ni ibintu bitazoba byoroshe. Sinibuka nimba iyi ntuzenya iri higanwa muri uno mwaka hari izina barana ritorera, ariko no bamesha yuko iri higanwa rizoba rinakomeye kuko n'amafaranga yaradugijwe. Uzotwara igikombe amafaranga yaradugijwe. Rero muri make inkino za Primus League ku munsi wa mbere bidutwaye n'umwanya munini iya nizo zizoba ndabibutsa uko bizoba bimeze ku bibuga bigiye bitandukanye. Nuko izo nkino twabigarutse ko umwanya munini iya uhagije. Reka mukanya tumira mate duce tugaruka tubabwira ibijanye n'amahugurwa ariko araba tubicako gatoyi na mugenzanje Patient nyizo nkiza ari kuri la détente aho biriko birabera, tubabwire ibiriko birahabera. Byatanguye ku munsi wejo, tumina mate maze tuce tugaruka tubiceko gatoyi maze tuce dusimbira i Buraya kuko ndabona n'umwanya uri kuratureka.
tubandanije rero na BTV Sport ni kiganiro tubashikiriza n'inkino muracari kubona Desire Sindihebura. Nari nabibabwiye narimejeje kubibabwira kuri uno mwanya turiko turabashikiriza kino kiganiro hariko haraba uruganda hariya kuri gatanu ngira ngo hariya mu buhinga bw'ivyuma barashobora kudufasha mukabona iyo atelier ugo ruganda ruriko ruraba ni uruganda ruriko ruraba rwo kwigisha abo twokwita gutegura ugwaruka canke abantu bazoza muri komite bashobora kuzoba abamambre canke abaja mu rwego rwa komite nationale olympique nishirahamwe mpuza mashirahamwe mu ntara ya Bujumbura. Abo rero bava mu makomine n'intara zigiye zitandukanye. Aha i Bujumbura komite nationale olympique niyo yateye inkunga ariko ibiciye nukuvuga niyo yafashije biciye mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama. Ngira ngo kubakurikiranye amakuru yacu yo ku munsi wejo amakuru uretse y'inkino amakuru asanzwe dusanzwe tubashikiriza, ngira ngo mwarabonye yuko ibirori vyuguruwe no mupfasoni Lydia Sekera asanzwe afise mu ntoki novuga ubushikiranganje bw'inkino ugwaruka n'imico kama niwe yavyuguruje. Intumbero niyo gutegura ejo mbega ibijanye n'inkino. Twarabonye ibintu bijanye n'inkino n'ivyo kwiga. Uru ruganda n'aya mahugurwa yateguwe kugira bigishe urugwaruka ejo babategura ati mwebwe ejo mutegerezwa kuzoja mwishira hamwe mpuza mashira hamwe kuko hari abantu benshi komite nationale olympique batagitahura mugabo nishira hamwe mpuza mashira hamwe nishira hamwe mpuza mashira hamwe rihurikiyemwe amashira hamwe yose y'inkino. Bivuga yuko iri aya mahugurwa ari karaba ningira kamaro ku bwanje no babwira ati chapeau kuri mwebwe mwabiteguye kubera ko ni vyiza na cyane cyane yuko twabonye baratumiyemwe n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye b'inkino kugira nabo bamenye mbega ibi bintu biriko biraba nibiki babivuge gute bizokorwa gute. Nizera yuko mugenzi wacu Patient Nizonkiza ku munsi wa mbere tuzobigaruka ko mu makuru yacu y'inkino muri BTV Sport kugira batubwire atubwire muri make ivyo bavomye kubera ko haba hari abahinga bagiye batandukanye, haba hari abantu babizi baba bariko barasigurira bariko barigisha ubwo gwaruka ndetse nabo bariko barategurwa kugira bazoje muri ino shirahamwe mpuza mashirahamwe. Twagiye tugeira ko nk'umugi w'igisahira hariya i Buraya duhera hehe mu ikipe ya Atletico de Madrid niyo mu gisagara ci Madrid kwa Diego Simeone. Umugwi wa Atletico de Madrid ufise urukino uno munsi baza gutana mu mitwe n'umugwi wa Olympique de Marseille ya hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. N'urukino rwa gicuti. Uno munsi mu gatondo twagiye tubona Diego Simeone asohora urutonde rw'abakinyi aza gukoresha muri urwo rukino. Ngira ngo kuri screen abariko barakurikirana murabibona abakinyi yatwaye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa aho baza gutanira mu mitwe n'umugwi wa Olympique de Marseille. Inkuru yavugishije benshi muri kano gatondo nuko umusore yitwa Julian Alvarez w'umunya Argentine akina satira ku ruhande rwa Atletico de Madrid ntari muri runo rutonde. Ngira ngo murabibona saga yuno mukinyi nta kindi arota atari gukinira umugwi wa FC Barcelona. Twaramubonye muri ino ndwi avuye mu biruhuko inyuma yo gukina igikombe c'isi agaruka mu mugwi wa Atletico de Madrid kutangura imyimenyerezo. Ariko Julian Alvarez numukinyi amaze yavuze ati iyi ndwi ndashaka yuko ivyanje na FC Barcelona na Atletico de Madrid bihera.
aravuga ati Barcelona imaze gutanga offer y'imiliyoni 100 z'amayero. Amafaranga turayafise. Ni FC Barcelona imaze kuyatanga, Atletico de Madrid nabo bababwira ati vuga uvuye aho ayo mafaranga yawe ntayo nkeneye, nimba udafise imiliyoni 150 uyu mukinyi Julian Alvarez nawe ndaguha. Muga rero ikibazo kihari uno munsi ni Atletico de Madrid, umubano wayo na Julian Alvarez avuga ati jewe indoto zanje nizo gukina FC Barcelona, ariko Atletico nayo ikavuga iti uracyafise amasezerano y'umwaka umwe ntugenda uko nyene. Uno musere aho bigeze ni Diego Simeone mu kiganiro n'abamesha makuru yavuze ati cewe uno munsi nta Jesse ishobora gukoresha umukinyi atabishaka, adashaka kubaho ngaha. Atariko ikizova mu burongozi bwa Atletico de Madrid ntaco nzi hagati yabo. Uwo bizokunda ko dukorana azokorana. Uwo ninde ni Diego Simeone basangiye ubwene gihugu ko na Julian Alvarez bose n'abanya Argentina. Iki ariko ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko Julian Alvarez ivyiwe na ashobora kuba habaye divorce canke kwahukana hagati ya Atletico de Madrid na Julian Alvarez, kubera ko kumukura ku rutonde rw'abagiye gukina iyi match ya Mikaro urukino rwa gicuti na Olympique de Marseille bigaragara neza yuko ivyiwe bishobora kuba vyaheze. Muti gute? Ncanda bigaruka ko mukanya twarabibonye kuri finale yo ku munsi wa gatatu ya Super Cup hagati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Umusore yitwa Barde Barcola ingene yarameze uko yari yicaye yicurikiriye, warabona neza yuko numusore byamaze guhera, yamaze gusezera mu mugwi wa Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko burya rero iyi migwi yo mu gihugu, iyi migwi y'Iburaya, iyo umukinyi wewe uvuze uti jewe nkeneye ibinshaka kugenda uku, kuko ni Barcola ivyiwe na Liverpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza vyamaze guhera. Nivyo ugo rukino yararuravye, ariko warabona yuko numukinyi mu mutwe iwe ntakiri muri Paris Saint-Germain. Umutwe wiwe wose uri Liverpool, imasa side. Uyu Alvarez nawe ukabona yuko kumukura n'ingene yaje n'ibinyamakuru ibyo biriko birandika hariya muri Espagne ntivyoroshe. Tuca turangiriza aho nyene uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye hariya muri Espagne biriko birabivuga, niho tugomba duhereze. Barcelona ishobora kuba ivyayo n'umusore w'umusatirizi wabo Ferran Torres vyaheze nawe amaze gutekera imizigo avuga ati jewe aha kamatira kanje ndakajanye Paris niyo ngiye kuba. Uyu musore Ferran Torres aguzwe imiliyoni zigera kuri 57 z'amayero, agiye gukinira mugwi wa Paris Saint-Germain. Bivuga iki? Aya mafaranga ashobora kuba ariyo agiye gutuma ya bid bari ya mbere, ya mafaranga ya mbere bari batanze muri Atletico de Madrid yongerekana, bakongerereza ko kugira bikunde Julian Alvarez mu mwambaro wa FC Barcelona ategerezwa kuboneka. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye biravuga yuko uyu musore wewe yamaze no kubwira umaja, ni bariya abaja sinzi mu Kirundi nabajejwe kuronderera akamo kugurisha, nkuko jewe Paul yomfata akavuga ati wewe mu seminare Desire sindihebura, wewe nzogufata ndakudandaze muri ubu buryo hama jewe nanje ngira ico ndoseko. N'abantu baba bajejwe kuronderera
akaryo ahantu ahari vyiza, akaba aho canka aho uwo mukiriya wawe ushaka kwaja akaba ariho umushira. Ferran Torres amafaranga agurishijwe agenda, murabona iki kinyamakuru Mundo Deportivo cavyanditse, ni kinyamakuru cegereye cyane umugwi wa FC Barcelona. Ni FC Barcelona kandi ivyiwe na Rodri bishobora kuba navyo vyarangiye, ariko ni bitararangira neza kuko nabo bavuga bati aya mafaranga mwatanze jewe nka Manchester City amafaranga birashoboka yuko no yatora, ariko iyi Barcelona no mwaka kwizobijyana, iyi Barcelona izobijyana kabisa. Aba bakinyi wiyongereye ko bafise, je nk'ubu ndiko ndaraba Rodri aje muri FC Barcelona akiyongera kuri Pedri na Dani Olmo, uwo mupira mana dusenga hagati mu kibuga uzowutorera. Imbere yabo hari Lamine Yamal, Julian Alvarez yaje, hakaba Rafinha canke Anthony Gordon bakuye muri Newcastle. Abantu bari bazi yuko iyi Barcelona ikenye uno mwaka, biragoranye, oya biragoranye kabisa. Ariko kandi bakagira ikibazo iyi Barcelona, yego nivyo iraguza ubusatirizi yikomeje, ariko inyuma acafise y'ikibazo jewe niho mfitiye novuga ubwoba. Nuko ndabona n'umwanya usa n'uriko uraturega, watureze nono. Reka ndangiriza amakuru yari menshi, ariko nta kundi. Reka ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza. Ibiganiro kuri BTV birabandanya, yari BTV Sport twariko turabashikiriza, mwari kumwe na Desire Sindihebura batazira mu seminari. Ndabashimiye cyane mwebwe mwari kumwe nanje, shimira n'abari mu buhinga bw'ivyuma bamfashije kugira kino kiganiro gikunde ndakibashikirize, amasanamu muyabonaho muri. Ndabipfuriza kubandanya mugira weekend nziza, ndababwira ati saluti. Ibibuga byo biruguruye muri no weekend, haba ngaha mu Burundi ndetse ni Buraya. Ngira ngo kubakunzi ba Arsenal ndetse na Manchester City ntibikunze ko tubigaruka ko kubera ko Community ni nayo ni mu mpera zino ndwi, ariko tuzobigaruka ko mu mpera ku munsi wa mbere mu kindi kiganiro BTV Sport. Ndababwira ati mubandanye mugira ibihe byiza, mube mugira aho muba mwubahwe, murakoze.